Ibikorwa bitari bike biriko birarangurwa n'amashirahamwe yo gutumatumanako mu ntumbero yo kunagura umuvuduko wa interinete harimwo no gushikana interinete mu mihingo itarashikamwo. Vyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo gutumatumanako amakuru Thierry Kitamoya. Nko mw'ishirahamwe Lumitel bariko barongereza iminara mu buce bumwe bumwe itarimwo, ahantu uvuga nko kuw'Interekwa baramaze gutangura kubaka umunara, hariho uwundi munara uzoja muri Kizingwe Bihara, hariho no muri Kajaga, hakaba rero no kwongereza inguvu ku minara isanzwe ihari mu gushiraho ico bita 4G ndetse na 5G mu bice bimwe bimwe. Ivyo rero nivyo biyemeje kandi bariko barabikora, turabakurikirana ku munsi bagatanga n'ivyegeranyo. Hama kandi igishasha nk'uko umuvugizi w'ikigo AST abivuze, uno munsi nimba kare ayo mashirahamwe yahora abesha akavuga yuko afitanga interinete mu gihugu cose, uno munsi ivyo vyuma mwumvise baronse muri AST biratuma ku munsi bari Bujumbura batiriwe baragenda mu Rumonge canke hehe, bamenye bati uno munsi ku Mutambara interinete canke connection imeze ukunuku, bati muri quartier kanaka bimeze ukunuku. Hariho nkuko mubizi na ca kigega gikoresha amafaranga avuye muri ayo mashirahamwe, baravye amafaranga bagiye barunguka ku mwaka batanga igice kimwe kwijana, ico bita Fond de Service Universel. Ico naco nyene kiriho kirafasha kugira ngo internet izoshike ahantu henshi. Nk'ubunye intango ya mbere bagomba yuko kuva ibujumbura gushika Ikobero bazogenda barashiraho iminara kwibarabara, bagashiraho amakonnection ku buryo umuntu avuye ibujumbura agashika Muyinga atazoreka gukora ico yari karakora kubera ata connection aronse. Tubibutse ko kw'igenekerezo rya 28/0 uyu mwaka ubushikiranganji bwo gutumatumanako bwagize inama n'amashirahamwe yo gutumatumanako mu ntumbero yo kurabira hamwe icokorwa ngo hakosogwe utunenge tw'imihora itameze neza.